bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Turabaramukije, amahoro y'Imana bane namwe. Turacari iminsi mikuru ya Pasika nziza, aho twibuka urukundo rw'umucunguzi wacu. Uyu mwumva mutabona ni Mama Nyishu. Hariho umuntu mwatanguye kubona ahonye imbere yanyu no mu kibanza ciza cyane. Reka tumwakire atubwire aha hantu turi mbega ni hehe. Kaze cyane, urakoze kuba mwatugendeye. Aha ni ahitwa Fun Park. Aho zitwa Fun Park izina ryitwa Menia Park. Mwaje kutugendera nka Axia TV, muje kuraba ibikorwa turimo. Twizera ko binezera abavyeyi benshi, binezera abarezi benshi, kandi twifuza gusangira namwe kugira ngo tubereke ibyo tumaze turakora by'amakatema y'abana. Ego, ni muri Fun Park mwavyumvise. Mu kanya turaza gutembera, tuzunguruke, tuharabe. Mwumvise yuko hariho n'izina rishasha ariko riraza, baba bitubwira neza. Kaze rero tugende kuraba. Mugabo ari ikintu nyamukuru yavuze ngo twaje kuraba ngo ibikorwa. Hariho igikorwa nyamukuru kidasanzwe kibera muri Fun Park imisi yose, mugabo kiriho muri uno mwanya, muri ino misi kimaze imisi cari kihari. Mbega ico gikorwa ni icahe? Ico gikorwa ni kuba ciza cane, nita ciza kubera ko kirimo ibintu vyinshi cane twigisha abana bacu. Niko twateguye mu ntumbero yo gukura abana mu mazu, gukura abana imbere y'ama ecran, gukura abana mu mico n'imigenzo n'imikino atari myiza. Tubahamagarira kuza mu mikino ibigisha, ibategura kubaho, ibategura kumenya isi imeze gute, twebako gute, mbega hari imyuga iyihe, mbega twokunze iki, kubategura kugira ivyo bakunze mu buzima, hama kugira ivyo birinze no kugira amanosiyo meza y'ibanze ashobora kubafasha mu buzima gusumvya ko boja kuvyigira mu migwi itariyo ya yindi mibi muzi abana bakura n'ingeso nyinshi zitandukanye. Murakoze cyane. Reka rero muri uno mwanya twigire kuraba abana, ibisigaye vy'aha hantu turabimubaza hanyuma. Gumane natwe. Toi, tu t'appelles comment? Michaela. Michaela. Et ça, c'est le prénom et le nom? Michaela. Ndayizeye Michaela. Michaela, tuganire mu Kirundi canke mu Gifaransa? Mu Kirundi. Ako kantu ufise mu ntoki none bakita gute? Vuga gose, monsieur yakakubwiye. Flute. Urazi kukavuza? Vuza twumva. Monsieur yarakwigije kandi no mu mwanya yuko urakavuza, vuza twumva. Celui qui est trop beau à la flûte. Oh, c'est elle. Ngo witwa nde? Lorine? Katia. Uri umunyeshuri Katia? Uri muri vacances? None uraryohewe kuba uri muri Fun Park? Ubunye ni Menia Park. Uraryohewe kuba uri hano canke bari kukwirekera ukiryamira? Uraryohewe? Nagira uri muri vacances ushaka kwiryamira. Oyaha, uraryohewe kuba uri ngaha.
Okay. Icyo ufise mu ntoki none ni igiki? Flute. Ivuze twumva. Urakoze. None abana nta n'umwe yitaba kubera navuze mu kirundi abana sabwe abana mwaryohewe none ibikoresho mufise ngaha bavyita gute? Hariho piano vuga rwose nko mw'ishuri. Aha la flûte. Dans mon année, vous croyez que vous dérangez? Vas-y. Witwa nde? Vuga cyane abandi bana bazokumve. Masinde Carleta. None Masi, icyo kintu ukoze ko bacita gute? Iki kintu kinya bacita gute? Piano. Waryohewe none? None monsieur, waramubwiye urakoze? Ego. None Masi, ni ikihe kirimi kikorohera kuganira? Igifaransa. Donc tuganire mu Gifaransa. Qui t'a appris le piano? Qui t'a appris le piano? Monsieur Arbin. Monsieur Arbin. Et qu'est-ce que tu lui dis? Merci. Et qu'est-ce que tu dis aux autres enfants qui sont à la maison? Tu leur dis quoi? De venir. Ah, ok. Bakunzi ba Axiya Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kubyara ubuzima. Twababwiye uno munsi ko turi fan pack ya kera ubu igiye kwitwa Mania Pack. Turaza rero kuvanga indimi cyane muri kino kiganiro. Twababwiye yuko twagiye kuraba abana muri vacances. Uraza kumva no hirya no hino amajwi yabo.
nuko bidakunda ko baceceka cyane ngo tubwire kino kiganiro mugabo ni twabasanze mu kibanza cabo umwanya wabo murumva nico kituma ni mama nyishu toujours rero muratwihanganira turavanga indimi cyane ngira ngo davo ducishamwe n'icongereza nuko jewe ntakizi ariko tugiye kuganira n'abantu bibangukira kuvuga mu gifaransa urumva rero muraza kutwihanganira nimwumva hari aho twacishije mu gifaransa twacishije mu congereza twacishije mu kirundi ariko ni kugira ngo vyorohe rero tugiye kwakira umuntu umu encadreur wabo bana tuza kumwakira mu kirimi cy'igifaransa bienvenue messieurs. Vous pouvez saluer les gens, nos amis d'Oaxia, vous présenter et on va continuer. Bonjour ou bonsoir à tout le monde qui nous suit pour le moment. Moi, je m'appelle Albert Koulou. Je suis un artiste musicien. Pour le moment, je travaille plus dans l'enseignement. Donc, je suis prof de musique à BIMS. Il nous dit qu'il est prof de musique à BIMS. Donc, quand nous, on entend la musique, on n'entend pas qu'on va à l'école pour ça. Est-ce que la musique à l'école, c'est quoi exactement? Bon, normalement, quand tu regardes, la musique, c'est la nourriture de l'âme parce qu'on a toujours besoin de la musique partout. Alors, à l'école aussi, surtout au bas âge, aux crèches, à la maternelle, les enfants apprennent plus avec les chansons. C'est vrai que les enfants apprennent plus avec les chansons, mais est-ce que vous trouvez que la musique a-t-elle de la place au sein des écoles? Malheureusement, pour le moment, ça n'a pas vraiment cette place. Surtout, j'allais dire aussi ceux qui ont étudié avant, ils bénéficiaient de cette éducation dans les petits séminaires, dans les écoles des églises. Mais pour le moment, vraiment, bon, la musique n'est pas trop représentée à l'école. Vous avez dit que vous enseignez la musique à l'école BIMS. Est-ce qu'il y aurait-il eu d'autres sollicitations de la part des autres écoles? Malheureusement, bon, il peut y en avoir, mais comme tu ne peux pas travailler à deux écoles en même temps. Ouais, mais ce que je peux faire, je donne des cours privés de guitare, de piano à des gens particuliers. Et ces cours privés que vous donnez, vous les donnez aux gens, dites aux enfants, ou bien c'est un mélange des deux? Bon, juste là, je le fais avec les enfants. Avec les enfants. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui aimerait que son enfant apprenne la guitare ou le piano, il peut vous trouver comment? Il peut vous trouver où? Je peux donner mon numéro, c'est simple. C'est 79 970 391. C'est ça mon numéro. Bon, moi aussi, j'aimerais demander, même si je suis un adulte, donc vous pensez aux enfants, c'est bon, mais il faut penser aussi aux gens âgés. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de fréquenter des écoles où il y a un prof de musique, par exemple. Et je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de places où on enseigne la musique chez nous, je me dis, ici au Burundi. C'est vrai, il n'y a pas vraiment. Mais pour un adulte, comme je t'ai dit, s'il me contacte, il s'est fixé à des rendez-vous pour voir comment je peux lui transmettre. Ok. Et j'ai vu que les enfants qui sont ici, ils apprennent à manier. J'ai vu que mademoiselle à côté, tu t'appelles comment? Je m'appelle Zoïma Keti Gaëla. Tu manies bien le piano. Merci. Tu as appris ça où? À l'école, mon père m'apprenait à la maison aussi des fois. À la maison aussi? Et je dirais que tu es chanceuse, tu sais ça? Et tu n'as pas envie d'enseigner aux autres enfants qui n'ont pas la chance d'avoir un papa qui sait manier ses instruments? Pas encore. Mais quand tu seras adulte, tu aimerais? Entre le piano et la guitare, tu préfères quoi? Le piano. Pourquoi? Parce que c'est facile. Le piano, c'est facile. Ouais. Ah bon. Mais moi, je pensais que c'est la guitare qui est facile. Bon, pour la guitare, ce que ça fait un peu mal. Oh, ça fait mal aux doigts. Aux doigts avec les cordes, avec
Ok. Il faut être patient parce que ça fait mal au doigt. Ça fait mal au doigt. Mais le clavier, le piano, tu poses les mains et puis les difficultés, c'est pour changer. Ok. Alors, on est ici, on est en train de parler d'encadrement des enfants. C'est pour les vacances de Pâques. Je pense que ça a pris un minimum de temps. Est-ce qu'il y aura-t-il un programme, par exemple, pour les grandes vacances, y aura-t-il un programme pour dire à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, s'il y a la chance que pendant les grandes vacances, il y aura d'autres enfants qui pourront profiter de vos talents? Oui, parce que l'idée aussi de faire cet atelier pendant quelques semaines, c'est venu de la propriétaire ici. Ok. Elle m'a contacté à l'école. Elle m'a dit, j'ai un projet comme ça, est-ce qu'on peut le faire avec des idées sur papier? Et voilà, on a lancé. Ça, c'est un début. Carrément, aux grandes vacances, on est ici, au Fun Park. On aimerait bien aussi rester avec les enfants. Et la dernière question avant qu'on regarde d'autres numéros. Monsieur Albert, vous maniez ça. Est-ce que vous jouez les chansons des autres ou bien vous avez vos chansons propres? Écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas produit. Moi, je passe à la télé. C'est qui me connaît. C'est vrai. J'ai passé à la RTB. J'ai un morceau qui a passé longtemps. S'il vous plaît, jouez-nous ce morceau. Même si ça fera vraiment 30 secondes. Mais jouez-nous ce morceau. Ah bah écoute, je ne sais pas si la guitare est bonne là. C'est... Excusez-moi, je dois régler. Oui, c'est pas grave, on va attendre. Twiyamirije amabi igirirwa abapfasoni. Umupfasoni ni inkingi y'urugo, si uwo gufata uko wigombeye, nk'uko benshi bavyiyumvira, gashaka gufata umupfasoni nk'umuja. Uragowe wewe ucura mfuni na buhoro abakenyezi. Je ndasemerera nti oya ubahiriza agateka k'abapfasoni, ubahiriza agateka k'abakenyezi. Oliver, ubahiriza agateka k'abapfasoni, ubahiriza agateka k'abakenyezi. Bogoshira abana mw'ishure, gafata abana b'abahungu abigeme bakabareka bitwaje amashure y'umwigeme n'umugabo, abandi mu kwinezereza, gasimbira ku bana batoyi yitwa mutoyi,
akabashurashuza twiyamirije abashurashuza bapfasoni kuko cyane cyane abana ubahiriza agateka k'abapfasoni ubahiriza agateka k'abakenyezi ubahiriza agateka k'abapfasoni ubahiriza agateka k'abakenyezi yego ubahiriza agateka k'abapfasoni ubahiriza agateka k'abakenyezi. Waouh! Et pourquoi vous ne produisez plus? Oui. Bon. Pourquoi je ne produis pas? C'est une bonne question. Ben, vu le problème économique, le problème de surtout l'épidémie là qu'on avait, comment on appelle encore? Corona. Le corona. Tout ça a changé beaucoup de choses. Alors, aussi, c'est pas évident que aussi ici chez nous, que tu peux vivre avec la musique oui, c'est vrai. Jusqu'à 60 ans, 70 ans. C'est un peu compliqué. Mais promets-moi de ne pas faire endormir ce don vraiment pour de bon. Produisez de temps en temps. Oui, j'y pense. Et comme aussi j'ai la chance de te voir, tu pourras des fois me rappeler. Ça, je vais le faire. Merci. Merci, monsieur Herbert. On va continuer avec les autres missions. Okay. Je viendrai souvent à ce beau jardin pour me recueillir, pour étudier et pour explorer. Bravo! Les enfants, qu'est-ce que vous faites? On fait des bracelets. Vous faites des bracelets? Qui vous a enseigné à faire ça? Madame Christelle. C'est Madame Christelle. Brianna, c'est Oui. Brianna? C'est toi qui as enseigné aux autres enfants à faire ça? Et tu as appris ça où? Pardon? Brianna. Tu as appris ça où? Où est-ce que tu as appris à faire? Ushaka kuvuga mu Kirundi? Brianna? Wavyigiye hehe? Mukuru wawe arakora amabrasle? Oh, arayadandaza none? N'ayandi yambara? Oh. None ngaha mwaryohewe muri ko murakora amabrasle? Ego. Mwaryohewe? Mwamubwiye Madame Christelle merci. Muzokwigisha abandi bana none gukora utubrasle? Ego. Yego. Je ndabona hariho izo mwahejeje. Mwahejeje munyereke. Mushira amaboko yanyu mwese ngaho munyereke. Wow. Nimwe mwikoreye? Ego. Wewe witwa nde? Mikaela. Witwa Mikaela? Ako wakoze n'agakinono? Akabrasle. None ko mbona kanditse ko ibintu kanditse ko gute? Jesus. Kanditse ko Jesus. Hey, Jesus none uramuzi?
yagize iki none Jesus nuwaheye Yes. ni Yesu none ninde yakwigishije kudukora biroroshe none hera aba bandi bana bariko barakuraba ubabwire raba ngaha kuri kamera ubwire abandi bana uzobigisha abandi bana ego ninde wundi yahejeje ku kuboko anyereke Nje niko ndagukorera. wowe uri kurankorera wow ako kanditse ko gute God Jésus en Jésus en anglais oh era kandi tuyitsina ryori hariho ubundi agira kikorere atende nindagira nkorere Jewe. jewe nitwa Emeline mwandika izina ryanje neza Yo nje niko ndagukorera ku kahoze. uri kurankorera ako kahoze merci mwemeye ko tuzogenda kuraba abana bo babandi b'abana b'imfuvyi abana bo mwibarabara sivyo mwavyemeye tuzobashira ama bracelet muri grande vacances tuzoba twakoze ama bracelet menshi sivyo ego Imana y'amaso n'amatwi yo kumva ijambo n'ibirenge byo gutambuka kandi yamara ibiganza n'umutima wo kuyikunda twize ko iby'Imana yaremye byose ari byiza iby'Imana yaremye byose ni byiza yaduhaye amaso kugira tubone yaduhaye amaso kugira tubone ibyiza by'Imana yaduhaye amaso kugira tubone ibyiza by'Imana rero amaso yacu akwiye kubona ibyiza umuntu wese dukwiye kubona ibyiza amatwi ni kugira twumve amatwi ni kugira twumve ijwi ry'Imana amatwi yacu ni kugira twumve ijwi ry'Imana twumve ijwi Imana itubwiye kandi twumvire n'abandi twumvire n'ababyeyi abigisha sibyo ibyo badusaba sibyo twumvire hanyuma ibirenge nabyo nibyo kugira iki ibirenge Imana yaremye kugira dutambuke aho ishaka sibyo ibirenge ni kugira dutambuke aho Imana ishaka hanyuma amaboko nayo amaboko nayo gukora bravo nayo gukora ibyiza iby'Imana igomba kandi no kugira dukore iby'abandi kugira n'abandi banezererwe sibyo amaboko nayo gukora ibikorwa byiza amaboko nayo gukora ibikorwa byiza hanyuma Imana yaduhaye n'umutima kugira tuyikunde dukunde ninde dutangura gukunda ni Yesu hanyuma tugaca dukunda n'abandi bose sibyo Imana ishaka dukundane sibyo rero dusubiremo ngahanya ijambo twize uno munsi Yohana musubiremo banza musubiramo Yohana 13:33 havuga ngo nimukundane nk'uko nabakunze abe ariko namwe mukundana bakunzi ba Axia Vibes TV murumva yuko
muri meni ya Park ex Fun Park aba bahazi ku izina rya Fun Park. Murumva yuko batatamba gusa, batavuza ibitari na piano vyonyene, murumva yuko hariho uwundi umuvyeyi murezi ahari, ngira ngo yotwibwira akatubwira n'impamvu twumva ayo majambo meza, mbega nibiki, mbega yari poeme, mbega ni mikorere nivyo mukora misi yose mwari mumaze muri encadrement, mbega bigenda gute? Nitwa Christelle, usanzwe ndi umwigisha w'abana ku ishuri ryitwa Beams, kandi usanzwe ndi umwigisha wo muri Sunday School aho nsengera, kandi nakuriye mu muryango nanje baguma banyigisha ijambo ry'Imana kuva nkiri mutoya. Nama numva ijambo ry'Imana, nakuze numva nagize amahirwe kwama numva ijambo ry'Imana imisi yose uko mbyutse mu gatondo. Banyigishije ko imbere y'ibikorwa byose ni kubanza gusenga. Rero n'ibi byose twize ngaha twarabivuga no mu Congereza kugira twige n'Icongereza. Topic yari all creation is good. Dukwiye kumenya ko iby'Imana yaremye byose ari byiza. Rero twarabigishije gusenga, n'ubu n'abana bose ndabigisha gusenga, kubona yuko byose bikoraniriza hamwe kutugirira ineza, kuko igihe Imana yarema ibintu byose, ihereje kurema ibintu byose, yaciye ibona ko byose ari byiza. Imana igihe yarema ibintu byose yabonye ko byose ari byiza. Rero naho ibyo tuba turiko turacamo byose dukwiye gusaba Imana itwereke iciza kiri mu bintu byose. Rero muri ibi bihe bya Pasika, rero ni vacances, twari muri vacances ya Pasika, naho nyene twategerezwa kwibuka yuko n'igihe umwami yadupfira ku musaraba, umwami Yesu yadupfira ku musaraba, abantu babona ko ari bibi, ko yarababaye aramererwa nabi, mugabo kwari kugira dukorerwe iciza, kwari kugira turonke agakiza, turonke ubugingo budashira. Rero nico gituma amaso yacu, amatwi yacu, akanwa kacu dukwiye kwama twiyumvira nibiki vyiza twokora, nibiki vyiza twovuga, kugira n'abandi bahezagirwe n'Imana ihabwe icubahiro. Bakunzi ba Axia Vibes TV, murumva ko tuguma hahandi, ukwemera kuvyara ubuzima nico civugo cacu. Murumva yuko no muri meni ya Park batabisibije. Abavyeyi bamwe nka jewe twivyukira 5h twiruka. Murumva ko madame atubwiye ati nakuze banyigisha gusenga misi yose mu gatondo. Hariho rero abavyeyi twivyukira twirukira, murabona n'ubuzima buragoye. Iyi vacances yabaye ntoyi, yabaye imisi mikeyi. Rero nibwira yuko madame Christelle, nibaza yuko muri grande vacances muzoduha umwanya ukwiye, muzaba muhari umwanya munini w'iyo encadrement kugira ngo abana bamenye gusenga, mugabo kandi bamenye n'indimi zitandukanye, sivyo none? Yego, kandi ndabifuriza nuko ntera kamo n'abandi bigisha, uko nanje ndumwigisha nkorera ku ishuri, ndantera kamo n'abandi bigisha kwibuka n'abandi bana badashobora kuja ku ishuri, kwibuka n'abandi bana badafise amahirwe. Hari abana bo mwibarabara usanga babayeho mwibarabara. Tuzogire n'umwanya nko muri grande vacances, turondere twebwe abana dufise abavyeyi, tugende turondere ama crayon de couleur, turondere amagitare, amapiano, n'ibituzi Imana yemeye ko tumenya, tubihereze n'abandi. Turondere n'abandi bana bari mu bitaro, nabo nyene tubigishe, tubagendere tubigishe gatonya, tubahe nabo nyene bakororeye, kuko natwe twarakororeye, sivyo? Tugende turabe n'abandi bana batishoboye, nabo nyene bakororeye, nabo nyene bige aka karirimbo twize, indirimbo zose twize, nabo nyene
tubabwire ko imana ibakunda sibyo nabo nyene tubaremeshe tubabwire yuko tubibutse ingene bakwiye gusenga ko bakwiye gusaba imana ibahe imibiri ikomeye kugira bakore ibyiza sibyo abana mwavyemeye muri grande vacances tuzorondera abandi bana murabizi mbega ko hari abana bataja ku ishuri muhora mubabona muhora mubasengera kugira ngo nabo imana igire gute ibafashe imana ibaha umugisha muri abana beza muzogume musengera barya abana bo mwibarabara n'abana b'imfuvyi sivyo none kugira ngo nabo imana ibagirire gute neza. Hier on avait fabriqué quoi? Hier on avait fabriqué quoi? Le pizza. Qui connaît faire le pizza? Ah, combien de pizza? Vous connaissez faire quel pizza? Pizza? Comment est-ce qu'on fait le pizza alors? On commence par là, la pâte, et puis la sauce, on met la sauce. Hein? Tiens, après on met quoi? La garniture. La garniture, très bien. Alors qui va faire le pizza? Qui va faire le pizza? Moi. Qui va faire la voiture? Moi. Qui va faire le téléphone? Ah, wonderful. Mais alors ici on est où est-ce qu'on est? Fan Park. Où est-ce qu'on est? Fan Park. Ah, il y a notre nom de Fan Park. Le nouveau nom de Fan Park, c'est qui va trouver? Hein? Applaudissez pour vous. Ah, bravo les amis. Ah, ok. C'est bien. Vous êtes gentils aujourd'hui. Ah, on fait vite. Qui veut faire la peinture? Moi. Qui veut faire la peinture? Moi. Ah, ce qui reste avec l'argile, vous restez. Mais ce qui veut faire avec la peinture, waouh! Peinture. Et dans la peinture, il y a, ça c'est quoi? Ça ce sont des pinceaux. Ça c'est quoi? Des pinceaux. Alors dans la peinture, il y a des main colors are blue. This is blue color, and this one is Black. and this one is White. and this one is. But from those pens you have here, we can make which color? This is what color? Red. Red is here. Red. Red is here. Is it red? Is it red? Is it red? Yeah? But this one is chocolate, brown, color brown. And that's one. Which color? Which color? Green. Dark green. So here we have stones. You see, here we have stones. I'm going to color my stone and make my color. Make for your color. Then you mix, you create your color and you paint here on your stone. Make so many colors. There are so many colors. Who knows how to do? Yeah? Who knows how to do? Yes, yes. Do faster. No. What color do you want to make? With what? Which color are we going to get? Put what? You are going to see. Mix together. Yes. Mix together. Mix. You will see the color so that you are going to get. Eh? For yourself. Get here. Yes. Put for yourself. Yes. It doesn't change. But put black, you will see. Put black, you will see. How do you think they pass? Huh? Okay. You want another pencil? You don't have a pencil? Put black. You see the color of that? But you have to make your color first. You mix with a stick. You will see which color we are going to get.
Oh. Okay. No, leave it. Leave it. I'm going to clean you after. To clean, what can we use to clean our face? We use what? Petrol. I'm going to clean it for you. Wait. Continue to do. Stop. Wait. Leave it. You make your color. You mix it with red. Mix it with red. Great. Yes, that's nice. Yes, you color. Et tu as mélangé quelle couleur, toi? Jaune, Mhm. blanc et noir, et ça fait vert. C'est 3 couleurs. Tu as mélangé le jaune, blanc et noir. Et ça fait vert. Et derrière, c'est la même couleur. Vous avez mélangé les mêmes couleurs? Ouais. Oh. Et quelle autre couleur qu'on peut mélanger pour donner une autre couleur? Je vais mélanger. Oui. Jaune. Si on mélange le jaune et le rouge, Orange. Ça fait orange. c'est ça? Ouais. On peut voir. Ça, c'est le jaune et le rouge. Et au mélange, ça donne l'orange. Vous connaissez quelle sorte de couleur? Rouge. Mhm. Jaune. Mhm. Orange. Mhm. Blanc. Mhm. Violet. Violet? Oh! Et qui vous a appris ces différentes sortes de couleurs? Qui vous a appris les couleurs? Personne. Les enseignants. Qui vous a appris? Monsieur Mounion, Monsieur Mouniogno. Il est où, Monsieur Mouniogno? juste derrière toi. Il est derrière moi. Ouais. Oh! Monsieur Mouniogno, bon après-midi. Bon après-midi, madame. Les enfants me disent que c'est vous qui leur a appris à faire les couleurs. Et c'est votre métier ou bien? Oui, normalement, j'aime l'art. Et l'art pour les enfants. Mhm. Normalement, quand on est un artiste, tu vois aussi, nous avons pu créer des images. Mhm. Alors, on apprend aux enfants de faire la créativité. Alors c'est utile. Mhm. Il y a ce qu'ils peuvent faire avec les peintures, il y a ce qu'ils peuvent faire même avec le coloriage. Mhm. Comme il y a ceux qui ont aimé là-bas, la bandérage. Mhm. Aussi, moi aussi, je suis un artiste. C'est moi qui les anciens m'aiment à danser. Hein? Je Oh. danse traditionnel. Vous pouvez danser pour Normalement, oui. Vous pouvez danser pour nous? Ok. Higaru yange we, higaru yange nanga, higaru yange we, higaru yange. Kawa hege barike, la higaru yange nanga udera mnikimeta, higaru yange. Higabo higa, higabo higa, higabo higa. Ok, aussi je suis un tambourinaire. Mhm. Un tambourinaire de tambour burundi. S'il y a des tambours, je les aide aussi à faire des tambours. Mhm. Ah oui, j'ai beaucoup de diversité et aussi beaucoup de talent. Là aussi, c'est moi qui les apprends au sport. Mhm. Je suis aussi un participant dans le sport comme la natation. Mhm. Aussi, c'est moi qui est le maître nageur. Aussi, je les apprends à faire le football, le football de base et aussi beaucoup d'autres choses. Merci. Tu es maître nageur. Et les parents qui ont des enfants qui veulent les apprendre à nager, ils peuvent vous trouver où? Ils peuvent me trouver ici au Fun Park. C'est là où on est en train de faire un programme qui va continuer. Et chaque samedi, tous les samedis, on fera toutes les activités ici, comme la natation, le sport, tout. Mais c'est dans notre programme qui va venir aussi. Un parent qui veut, selon son endroit, il peut me trouver. Il peut me trouver. On se cherche aussi, on se parle. Si veut là-bas au club de là, là que j'apprenne les enfants au club de là, et aussi là-bas à la tente sportive. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Mouniogno. Merci, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé mon vrai nom? Parce que le Mouniogno là sonne très bien. Non, le Mouniogno, ce sont les enfants qui m'ont nommé ça. Sinon, vous appelez Monsieur Nité Sejibé. Nité Sejibé. Ok. Merci. Ok, merci beaucoup. Ah!
uraryohewe